ingaruka ni mbi cyane kubera yuko ibi biri mu burenganzira bwa kiremwa muntu, mu burenganzira mpuzamakungu. Ubwo burenganzira nabwo ibihugu nka byose byo ku isi biba byarayemeje amasezerano bigaca biyashira mu mabwizwa shingiro yabyo. Ingaruka rero ni mbi cyane kuko muri ico gihe igihugu kimaze kumenyekana yuko hari abantu gipfunga babagize umwuga wabo, ntanze akarero ko bamenyesha amakuru cyangwa igapfunga abantu ku byiyumviro byabo, no kwitanga ko akarorero sinokubira jewe ikintu camfunze icyo ari cyo atari uko gusa nashoboye kugira ibyo nshikirije ku bikorwa cyari kubera mu gihugu canje kandi nkakivuga ku mugaragaro n'inyegeje. Aho rero no kumenyesha neza ko bigira ingaruka mbi cyane. Burya ibihugu byose byo ku isi birahanzwe amaso n'amashirahamwe yigenga akurikirana agateka kazina muntu. Ayo mashirahamwe rero arafise ukuntu amenya utuntu twose n'utwo mu rutara. Uhora wumva hari amashirahamwe menshi ahora yerekana urutonde ku isi rw'ibihugu byubahiriza ibi na biriya, by'ibihugu bitubahiriza ibi na biriya. Ingaruka mbere niyo dufatiye nko ku Burundi ko byabaye muri 2015 abantu bagapfungwa, abantu bakazira imyuga yabo no kwicwa bakicwa. Ndabona ko gushika uno munsi Uburundi bugikurikiranwa n'umugwi w'atakazina muntu ku isi, kwama nk'igihugu kiri imbere y'amakungu, bose babaza ngo mbega hariya byaraye gute, mbega hariya byiriwe gute. Urumva usari waciriwe umugenge muri ico gihe.